WhatsApp muraho murakomeye kuri mikro ni Katia Benita kamera ni Dosia abo kuri Ndaha TV nkuko mubizi namanzanza ni ibintu byinshi tura ahantu murabona bon nimuhamenyereye benshi twakorera twaje kuraba abatamba twaje kuraba umwe mu batamba bazwi cyane ngaha mu Burundi mbese no mu gisagara ca Bujumbura ndabatumira cyane rero kugira subscribe cyangwa sabone kuri channel yacu ya YouTube ariyo Ndaha TV hama ukaraba ikiganiro cyose ukagiheza uhejeje ugapartager n'abandi ukakibona rero ngira mvuge umutumire wacu ndamuha umwanya abaramutse hama abidondore ashobora kutubwira byinshi ndabaramukije Baramukije. Meze neza? Yeah, ndashima. Urakomeye? Yeah, I'm just fine. Ku mazina wahawe n'abavyeyi, ku mazina kumenyereye ko ninde? Amazina n'abavyeyi ni Muhoza Daniel, hama izina genre no dise ni Dani Cool. Dani Cool, bon, turakuzi mu bintu byinshi cyane byo gutamba. Yego. Nkaba nari jewe sanzwe ndakuzi mu Dream Team. Yeah. Naho nkaba ndagusanze mutari kumwe mudakuye ngo sanzwe ndabazi. Eske warabivuyemo wagiye mu bindi bimeze gute? Yeah, Dream Team, en fait Dream Team ni team yanje. Hama ngana naho mbanje kwigisha donc biratandukanye. Yaje sanzwe genre sanzwe ntamba, sanzwe nigisha kandi no gutamba. Watanguye ryari ibintu byo gutamba? Gutamba nabitanguye nkiri muto isana kati. Gutamba nabitanguye nkiri muto, that's why ndabizi. Urabizi neza ko bizi. Yeah. Okay, urabye Dani aho hereye vuga ati njewe nka Dani ndamaze kugira pa ini haje bimaze kumfasha ibintu byo gutamba. Yeah. Ni cyahe ikintu cyako? Ibintu byo gutamba genre bimaze kumfasha ijya connaissance. Déjà ubu abantu baranzi sishaka kubura idiri genre byatumye menyana n'abantu du moins. Yego. Gusa nta kintu uvuga yuko ngo kiri so big no ndabikuramo kubera maybe igihugu tubayemo n'ingene genre abantu badatahura talent. Mugabo uko biri kose urashima? Uko biri kose ndashima Imana. Okay. Turigiye kuri Dream Team ko Jenny ndakuzi ko. Dream Team yatanguye gute? Dream Team byagenze gute? Kugira ibeho. Dream Team kaweda mu gutangura. Dream Team twatanguye kuri Sedulaki. Jenny niga lag and then acaraba ama competition, genre yari ama competition byahuza amashuri. So baca baranyizera nyene baramu chef genre kubera yuko ico gihe none naratamba and then ndafonda crew ico gihe twitwa umengo school hustlers biragenda birakura and then twitwa Dream Team nyene after ego kiraba crew genre ubu ivya lag byaraheze ubu Dream Team yarabandanije ari Dream Team. Naho mwavuye kuri lag nuko amabandanije mukora? Yeah, twaravuye kuri lag mbwa crew nigeze homba kuko before twitwirirwa school ngo twaravanye na suko twese twarahejeje amashure something like that. Narigeze kubona affiche yo mu mpera z'umwaka wa 2020 yatamba. Yego. Nitwigeze je kubwanje simvuga ngo nitwigeze sinzi aho uko byagenze. Sinzi aho byahereye nabonye gusafisha byagenze gute? Bon en fait tamba yari nka festival y'ama crew yose. Ntabwo yari competition. Donc twaragenda tugapresenta kandi abantu bari hajya vraiment barayibonye ibintu twakoze. Quel était l'avantage? Ni giki cyaba ibyo cyatamba je nari nzari competition mu avantage yatamba yabaye bon ana kintu kibera ubusa kandi imvura nshaka kugwa ngo isige ngo idatoteshe gisi you already know genre hajya kuba twaratanze twarakuye ikindi kintu. Yeah. Ariyo competition igeze kuba ku mutwenzi ni bihari sinzi SDC kuri Nyabagere conference. Narigeze kubyumva numva ngo mwaratsinze ari competition mwari kumwe nabande. Avant yuko muja muri iyo competition waribona we nka Danati twebwe dutegerezwa gutsinda? Jero ndagira ikintu kimwe kati yose competition sinigera ndanaryama
Ay, kubera nguma ndayimedita like kuko I don't like when I lose niko med je kuva na kera kweri aba grand frère n'abantu benshi barabizi je nta competition kweri nigeze ntsinda kuko ndatravaya sana kandi nakijya gihe naje mvuga ati je ngiye gutsinda first of all ndabanza kwanza nkavyizera and then imana igakibikora apa yo kwiga dana kora iki apa yo gutamba okay apa yo gutamba je niga university hehe wa mbere kuri lac université du lac uravye ukuntu bimeze ngaha mu Burundi kuvyerekeye gutamba si kwera bavuga ati baravaloriza ibintu byo gutamba ni igusaba ni ikubona changement impinduka ubona yoba muvyerekeye byo gutamba mu Burundi bimeze gute impinduka yoba kwanza nuko abarundi jean botahura icyo cyo bagatahura ko ikintu cyose gituma abantu banezerwa ko twebwe turatanga umunezero turagenda hajya imbere tugatamba then bakaryoherwa mugabo turacyari handi nyene nothing change babona first of all batahura kwanza cyo talent bakanadushigikira je nco kintu saba ko benshi cyane barabiheba kubera yuko babona imyaka genre igiye atakintu babikuramwo atakintu genre ugasanga nyene imyaka irakujanye ibintu nk'ibi bidashaka abantu benshi babiheba muga twebwe we never give up. Dani yibona hehe mu myaka iri imbere? Imyaka iri imbere Dani yibona ari umuntu afite amahera menshi cyane. Donc ndiko ndavuga ku mugwi no kuri wowe nyine. Ku mugwi bon je kwizina ry'iwanje ndibona afite école de danse y'iwanje. Ubwo ndakunda kwigisha gutamba ni favorite time. Yego kweli. Aba kugira navuga gute kugira bashobore kuguha umwanya place first of all ni kure bambonye nko talent amica kabiri bacabana ndabishoboye and then bacarambira nyenze ndaza kwigisha polisi nawe Jean yamamagaye ngamfasha kwigisha mugaha ico bikura mu juma urabona yuko abo wigisha babishobora abo nigisha kwere barabishobora kandi barashobora no muri tamba Jean show yari nyaba mugatere twagenye no performer grango biryohe arabiga kuri Kings kuri Française kuri Belge kandi nanje ndafisindi école de danse wanje mu Kinindo kuri Cyubahiro International School Dani reka ndabashimye mbwa nta tutararangiza bashaka kuvuga nkajambo kanyuma juma ubwa ati message ndiko ndaha abana bariya kuvyerekeye gutamba kuko nico ukora nico kintu uzwi ko ngaha muri Bujumbura no mu Burundi ukorazwe cyane nk'akajambo kanyuma nakaherero bon akajambo kanyuma noshikiriza first of all ndashimiye Ndaha TV ndagushimiye nawe nyene kati yakuba wanyumviriye thank you so much ndashimira abantu bose bora badufasha genre batukurikirana genda kuri Ndaha TV ugire subscribe right now right hama bon ndabashimiye tu ikindi tunyene badufate mu mugongo bakunzi ba Ndaha TV mwumvise ubutumwa shigikira abatamba kuko n'umugwi mu bandi kujya bashobora gushigikira umuririmbyi kujya bashobora gushigikira uwundi muntu asanzwe afise ikindi kintu akora kandi gitanga umunezero gitanga bon n'ibintu byinshi okay ndabasezeye ndabashimira cyane kwa mwarabye ino video yacu bandanye mukora s'abonner canke subscribe kuri channel yacu ya YouTube hama ikiganiro giheze mugire j'aime na commentaire hama mu partager n'abandi asigaye tuzosubira kindi kiganiro cyacu gikurikira peace.